iyo tuba twari kwifashanyo hajya igihe twari kuguma duhumirije none Imana yarabonye ko twajabutse Yorodani dukwiye kurya ivyamwa by'igihugu cyacu. Ubu rero abarundi nibareme ahubwo tuve hasi twese ntagire umuntu asigara atakintu akoze gishobora gutuma abona umwimbo wiwe. Tubiyage Media ruremesha miryango, komera ramba tsimbatara, amahoro kuri twese muteramishi wacu Tubiyage Media. Ikontineri zigera kuri 15 aho imwe yose irimwo amatoni agera kuri 26 y'ubutare nizo zashowe mu gihugu c'Ubushinwa ku muhingamo kuri uyu wa 14 Munyonyi umwaka wa 2025. Igikorwa caranguwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku ncuro igira gatatu. Inyuma yaho umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yaratanze ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru ku kirimba ikiriri, aho yamenyesheje ko muri misi ijana yariko yitwararika igisata c'ubutare hamaze gushoka ubutare bufisa agaciro k'imiliyoni 6,834 vy'amadolari y'abanyamerika. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaciye amenyesha ko ico gikorwa kigiye kubandanywa mu bushikiranganje mu vyo bujeje harimwo ubutare n'agataka. Kurikirana ivyaranguwe muri iyo misi ijana yari yihaye. Barashoboye kubona ibibanza 29 no kuvuga ni makomine atandukanye n'intara zitandukanye, ibibanza 29 bishoboka yuko twokwimbamwo ubutare. Muri ivyo bibanza 29 ibibanza 13 nivyo tumaze gutangura kwimba neza, kandi murumva n'icyo gikorwa cyoroshe. Hariho kubanza kuhatunganya nko guharura kugira ngo ushikire ubwo butare. Murumva yuko byatwara umwanya utari muto, rero murumva ko ari ibibanza gushika ubu tutarabishika 16 bitaratangura kwimbwamwo, mugabo biza bizwi aho biri 13 gusa nivyo tumaze gukoreramo. Byaranatumye rero tumenya ubutare dufise mu Burundi. Kasanze ubwo tumaze kubona mu Burundi buriho ubutare burashika 27, ubwoko bw'ubutare 27. Aho harimo inzahabu yonyene iri mu bibanza 119. Nuvuga turafise uburere 119 bwose burimwo inzahabu. Aho naho tumaze kubona, kuko turazi yuko nitwamara kugira uburondezi bwimbitse tuzosanga mu Burundi bwose ari nkuko bwuzuye ubutare. Murumva ko inzahabu zonyene zitwara ahantu hanini cyane. Ubundi butare twabonye ni coltan, cassiterite, wolframite, fer, cuivre, nickel, cobalt, platine, vanadium, titane, lithium, terre, plomb, manganèse, argent, agate, opale, zircon, beryllium, émeraude, rubis, phosphate, sulfure, quartz, amethyste. Murazi yuko na kaore yoyo iri ahantu henshi cyane. N'ubundi butare rero tutarabona neza, tukiriko turarondeza. Murumva ko twariko turarondera muri ivyo bibanza 29 niho twashoboye kubona nka cassiterite. Twabonye site zitatu: Ishombo, Busenyi na Shingi. Coltan tumaze gutora site imwe ya Rugero. Twavuga muri ivyo bibanza twariko turarondera ugwaruka rukora, mugabo wesanzwe Coltan hari ibindi bibanza, hariho abandi bariko barimbamwo, mugabo twe dufashe mu misi ijana twari twihaye ibibanza twakoreyeko. Amethyste ni ibibanza bitatu, quartz ni ikibanza kimwe cyo mu Gahongore, agate ni ikibanza kimwe cy'Ubukemba. Hanyuma ubundi butare twashoboye
kubona buri ku yandi masita 16 ni kasiterite twayibonye ku bibanza 5, korota twayibonye ku bibanza 6, wolfram iri kuri site imwe, amethyste ni site 2, kwaretse ni 3. Ibi ni bibanza tutarashobora kwimbako. Ibi navuze ubwa mbere naho nivyo twatanguye kwimba. Rero turavye umusaruro twarose, ubutare bwamaze kwimbwa kandi ubwo tumaze gushora ni toni 260 za amethyste, itoni 172 za quartz vert, itoni 26 za gate. Hariho n'izindi rero zitarashoka. Turavye neza umusaruro tumaze kuronka, turabona yuko hariho zitarashoka nk'ibiro 180 amethyste, 131 vya colta, ibiro 812 vya casterite, itoni 15 zirega gatoyi za beryllium, n'itoni 6 za agate. Izi ziracari turazishora mugaza arahejeje kwimbwa. Ubu rero mu bisanzwe turiko turaraba ubutare tumaze gushora burababa imiliyoni 6 n'ibihumbi 834 vy'amadolari y'abanyamerika. Ngo nibwo twoba tumaze gushora. Urumva rero ubu turiko turaraba neza, dusanga muri bwa butare burenga 27 turiko twonababwira, twasanze amasite yose hamwe ari 267. Aho nashizemwo bwa butare bwose navuga. Muri ayo masite 267, amasite 247 ariko arimbwa. Muri ayo rero abo bimba twarabonye amakoperative aduhenda ngo ariko arimba, kuko ayo nk'amasite 22 batubwira ko atanakimwe batora, kandi twe tubona biriyo. Kuvuga ya makoperative yabigenga arashobora ko yaraduhenda, kuko murazi ko tutari tuzi n'ivyo twimbura. Hanyuma hariho n'abatigeze rero tutazi nuko bakora ku masite 20. Novuga yuko rero turavye nko kunzahabu amasite 119 turabona yuko bimbamwe ubutare, ku buryo ubu bamaze kwimba ubutare bwoba bwababa nk'itoni irenga ko gatoyi bamaze kwimba. Rero tukabona yuko nitwamara kubitunganya neza umusaruro uzoba munini cyane. Ibi rero byaraduhaye icigwa, koko dufise umugambi yuko rutangura kwimba koko ubutare. Murumva ko kare kwari ko kwimenyereza, turavyo dufise biri hehe. Ubu umwimenyerezo rero w'imisi 100 waheze, kuko nije navyikurikiranira. Ubu rero bizoca bikurikiranwa no mushikiranganje rero bije ubushikiranganje bubijejwe kugira babandanirize ko. Muga jewe kwari kugira ngo ndabe neza ibishoboka n'ibidashoboka, tubone n'ingorane. Muri izo ngorane rero twarabonye yuko ubwa mbere nta bushakashatsi buraba kubijanye n'ubutare. Ubushakashatsi bukwiye turabubona ko buhari, muga nta wuzi ngo bungana gute, bufise agaciro kahe, kiretse nikere y'Imusongati niyo bamaze kwerekana yuko yo bifise agaciro k'aba miliyaridi 208 y'amadolari y'abanyamerika. Ijya y'Imusongati gusa. Muga rero y'Imusongati ntihari nikere gusa, harimwo na vanadium, harimwo fer, harimwo platine. Izo zose rero murazi yuko nka platine yari ubutare buzibye cyane, fer nayo nyene murazi kwironderwa cyane. Murumve Musongati habitse ubutunzi bunini bw'igihugu. Mugabo nta ahandi twasanze ntituramenya ngo dufise ibingana gute kugira tuce tumenya n'agaciro kavyo. Muruca mwumva yuko rero tugifise igikorwa. Ubugira kabiri twarasanze abantu basa nabihagiye ico gisata cy'ubutare. Abo bantu bihagiye rero bahuri bobo bafata yuko amatongo baragiye baragura amatongo bagaca bahita ngo butare ni gwabo.
bizwi neza yuko mu mategeko ibwirizwa rigenga ubutare riravuga neza yuko wewe ugaba isi ndimwa ntugaba ubutare. Abo bantu rero basa n'abahihagiye tuhashitse baraje bavuga ngo ni wanje, nuko twari dufise amategeko nyene tuca tubereka tuti twereke uruhusha warose. Mugabo hariho abagumye batugora bafise n'amaspekulation, abo rero batugoye harate nigenda ashira ubundi mu gw'ingufu ujejwe kuraba abantu bose ariko baratwononera badutabira mu gisata cy'ubutare, kuko nkuko nari nabivuze tukibona ubutare bw'imurehe, nabivuze yuko amadayimoni yabonye Uburundi bugira buduge uburose ibintu vyiza. Amadayimoni hariho abantu aca yinjiramo ubwo nyene bagatangura kurwanya umugambi, hariho abashatse rero kurwanya abo bavuga ngo ni wanje gushika rero aho ngira abayobozi bishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'intwaro hagati baragira umugwi kugira bakurikirane, kandi rero twaciye dufata n'ubundi butare bwibwe abantu babwimba atari uruhushya bafise bitanazwe barabunyegeje, ari bamwe bahora bamushora tutabizi. None naho rero uwo mugwi nawo warakoze n'uburi ku kivi ko tuguma turondera umuntu wese agomba gutera akajagari muri uyu mugambi wo kwimba ubutare. Umuntu azodutobera amenye yuko amategeko aratunganije neza n'amategekanya n'ingene ibihano bitegekanijwe. Nico gituma rero nazanye uwo mugwi kugira ngo ufashe kugira ngo abantu bariko bashaka gutoba umugambi bateshwe bati. Hanyuma ikindi twabonye cyadugoye ahantu turiko twimba nk'ubutare, hariho ubutare barinda kuronga n'amazi kugira butore, izo za kasiterite, izo za titani, za korta. Hari aho rero twasanze ari ku misozi atamazi ariyo, ariko twaragerageje mu Kirundo kuri Shingena Rugero amazi yaramaze gushikayo, Ikarusi, Ishombo naho nyene amazi nibaza ko aza ari mu gushikaho kugira ngo bashobore koroherwa bariko baratunganya ubwo butare kuko butegereza gutunganywa. Hanyuma hari n'ikindi rero twarabiga rwaruka rwariko ruriga rero no kuvuga yuko umuvuduko wo mwimbu waba mutoyi, mbere hari haho twategerejwe kuzana urundi rwaruka tukuye mu zindi ntara kugira ruze kumenyereza urwaruka rwo mu zindi ntara. Ikindi twabonye umusaruro uriho, umwimbu uriho, mugabo turatangura kuronka ivyuma bikwiye byo kwimba, kuko murabona uwo musaruro wose twawukoresheje amaboko. Nimwiyumvire rero umunsi tuzoba dukoresha amamashini, rero murumva ko tutari dufise ibikwiye, ariko ubu turiko turavyiyumvira amahera uko azarinjira niko tugura ayo mamashini. Ico naco kiri mu vyatugoye. Ubu rero ico tubona, twamaze kubona yuko umugambi ushoboka, twamaze kubona ko Burundi bushaka kwimba ubutare. Ubu n'abahora bakekeranya babibonye neza ko Burundi bwuzuye ubutare hose. Nakaryo rero kuko ubu turondera abahinga babunyoye kugira baze gukora ubushakashatsi kubijanye n'ubutare hose, tumenye ubutare dufise n'agaciro kabwo, kuko nivyo bizotuma n'ababandi rero babagwiza tunga bo mu bihugu vyo hanze baza. Turamaze kuronka abavuga bati baze no gufasha kugira ngo tugire ubwo bushakashatsi, tukaba twizeye yuko bizogenda neza. Ikintu rero twosaba nuko abantu bose bari mu gisata c'ubutare, icambere bakunda igihugu, kuko muravye umwimbo dufise imyaka n'imyaka yariheze bimba ubutare, tukaba tutari bwigere tubona tuti mbega hashoka kubungana gute. Mugabo minsi jana nk'ubu duciye tubibona, no kuvuga yuko ari ibintu twakora n'amaboko. Turakeneye rero abantu bakunda igihugu, avuga ati Uburundi ngiyanerekane ko nabo bwashoye gushora. Rero ayo makoperative yabikorera ivyabo nta muntu umwe babujije yuko bashobora kuja muri ico gisata, mugabo bazana agatima gukunda igihugu. Iyo bashoye berekane ko bashoye biboneke, kuko ari igihe duhora tumaramara. Ugiye wumva nko mu bihugu vyo hanze bavuga ngo Burundi ngo bwarashoye ngo butare, ukayoberwa ninde yabushoye, yashoye bungana gute, kugira ngo turabe ko amahera yazanye byari bigoye. Rero turasaba
yuko hobaho uwo mutima wo gukunda igihugu kugira ngo twese twubake Burundi amahera tuyarondere tugana yambono kazoza 2060 igihugu giteye imbere. Hanyuma ikindi twobasaba nuko bokorera ahabona. Turazi yuko turi mu bihugu byinshi byatanguye kwimba ubutare kandi tubikorera ahabona. Abenshi bakorera mu gifungu. Mugatwe y'igicifuzo cyacu dushaka ko ubutare bwose buzokwimbwa kandi bugashoka habona. Umuntu rero ari muri ico gisata wese abimenye ko ibyo gukora mu rufuri twabivuyemo kandi ibihano birategekanije ku muntu wese azoja ku ruhande. Dukeneye uko ubutare tubwimba ku mugaragaro tukabushora no ku mugaragaro. Hanyuma ikindi naco nuko abarundi twese igisata twogira gwacu ni ubutunzi bw'abarundi bose. Naho hoba mu ntari Imana yahaye ubutunzi abarundi ibushira muri iyo ntara, ibushira muri irya tongo ryo kwanaka. Rero nico gituma abarundi twese twokora dushize hamwe. Nababwiye kubera igihugu cy'u Burundi turagira ubushakashatsi bukwiye kugira ngo tugire abagwiza tunga, tutarakora n'ubushakashatsi bukwiye biragoye no gukora amasezerano yo kwimba ubutare. Nico gituma twafashe ko leta y'u Burundi mu kurindira ko tumenya ibyo dufise nayo iyo yimba kuko no murima wayo. Leta rero murazi leta n'abarundi bose miliyoni 12 ko zingana, no kuvuga yuko tuvuze ngo leta iri kwirimba n'abarundi bimba. Ntagire uzosubira kuvuga ngo n'amakoperative ya payeje n'abarundi bariko bimba kwizina rya leta yatumye abarundi bose. Nico gituma rero bitarabugwaruka n'abandi bose birabaraba n'andi makoperative arabirayaraba. Mbere hari haho tubaze kubona ubutare busanzaye dushobora no kwiyumvira yuko umunsi umwe tuzobwira umwene gihugu tutuzanye ikiro tuguhaya kugira ngo nk'ubu bifise munsi y'urugiwe. Hariho usanga bifise munsi y'urugiwe tuba tuzi ko buhari, agiye tukavuga tuti uzokwimba azanye tuzomuha amahera naya kuko abarundi bategerezwa gutunga nyene nabo nyene muri ubwo butare abazoba babikozemo. Rero ntihagire uzosubira kuvuga ngo n'amakoperative ya payeje ariko ari mu butare. Ni leta iri kwirimba ubutare hanyuma ikoresha abarundi. Igihe tuzoba twagejeje ubushakashatsi tukamenya rero ingene bungana niho bizoshoboka ko hashobora kuba amasezerano. Nagiye andi makoperative turiko turaraba uba amakoperative afise amasezerano nabiri yonyene ni Sotrevo niyo masosiyete Sotrevo na societe Sonarek nizo zibiri tuvuga ko zifise amasezerano. Abandi kubera ari abarundi twavuze tuti nibimbire ku mugaragaro hanyuma leta izobaha amahera bikwiranye. Igikuru nuko ayo mahera yinjira mu gihugu cy'u Burundi. Abo bandi rero no bahamagarira nabo bihute kuko hagahera igihe bataraza kwiyandikisha batugiranira amasezerano meza ameze kujya twayagize ya Sotrevo na Sonarek. Birumvikana yuko tuzohava biba ngombwa ko tubahagarika, ariko ndakenguruka ndabona yuko ari bariko barabishiramwe inguvu. Ndavye nkuno musa aho twagiye kuraba imabayi turabona ko bariko barabishiramwe inguvu nko mu bucukura inzahabu. Twabonye ko babishiramwe inguvu. Twarabonye igihe twagenda mu Kirundo hariya Bugabira twarabonye yuko abantu bamaze kuzana amamashini ku nzahabu. Ugiye imuyinga ugiye muri komine Butihinda naho nyene bariko barimba inzahabu. Nuva turamaze kubona nk'ibibanza bitatu koko arabimvye inzahabu kandi nk'umuntu atubwiye gushika atamashini turakoresha ugasanga arashobora mu kwezi akaronka ibiro bingahe by'inzahabu. Mwumva ko mu minsi iza bishobora kugenda neza. Nico gituma nabo nyene ntaho baciye inkokora mugabo dutegerezwa kugiranira amasezerano hamwe tuvuga tuti mbega twimbuye umwimbu wewe ku ngufu zawe wazanye uzotwara ibingana gute hanyuma igihugu naco kizotwara ibingana gute. Murumva ko amasezerano hagati y'abarundi abantu kuko twese turabarundi turiko twimba tuja dushora tuzana mu Burundi. Rero no tera intege abimba ubutare bose batangure guhiga uburyo bukwiye. Turonke amamashini yimba, turonke n'ibindi bikoresho
kugira ngo umwimbu ugwire. Turashima cyane iryo shyirahamwe Sotrevo n'ishyirahamwe Sonarek baramaze gutuma ko mu mashini ari mu nzira, kuko nko baratwizeza yuko nka Sonarek, nka Sotrevo na Sonarek nk'imashini zishitse iratubwira yuko ku munsi n'imiburiburi tworonka nk'itoni nka 50 ku munsi. Muca mwumva nko mu mwaka twoba turose itoni zingana iki? Urumva ko Burundi bushobora kogorora tugiye muri uwo mugambi. Dufise abarundi b'incabwenge bagiye kuja ku kivi, dufise igihugu gitunze byose nta na kimwe tubuze. Mu minsi z'intumbero dufise nuko ayo mahera turiko dushora ubu tutahinguye, nuko tuzoyakoresha mu kugura mu mashini, natwe dutangure guhingura. Ubwa mbere tuzobanza dushore ico bita produit semi fini, tuvuge tuti dushoye korota 100%, dushoye titane 100%, hanyuma tugira amahinguriro nka Cuivre. No baremesha Cuivre na Cobalt turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo turabe ko nayo twotangura kuyihingura neza, dushore produit semi fini. Turabibona ko bishoboka. Intambwe rero yanyuma izokurikira, duca tuvuga tuti mbega iyo Cuivre dushora iva mwiki? Ico kintu nitwagikora akaba arico tuzoshora. Niho twasanze mu Burundi birashoboka ko mu Burundi tudashobora gukura hanze ikintu na kimwe. Dukeneye amabati biva mu cuma, ari iyo miduga twoyikorera nga mu Burundi tugashora imiduga. Ari amabati twoshora amabati. Ari ikintu cyose gikozwe mu cuma, igikozwe muri Cuivre, igikozwe muri Cobalt, igikozwe muri Tererale, twoshobora kubihingurira nga. Mugabo ikintu kigenda ku ntambwe, ubu dutangura gushora kugira ngo turonye umutahe uko bandanya dukora ibindi, kuko ndazi yuko ari abantu bashobora kudutwenga ngo kubera iki ngo mutabishoye mwabihejeje. Turiko turondera umutahe aho nyene, kandi je ndashima ibi byose turiko tuvyiyumvira kubera atafashanya tukironka iva hanze. Iyo twari kwifashanya hajya igihe twari kuguma duhumirije, none Imana yarabonye ko twajabutse Yorodani dukwiye kurya ivyamwa by'igihugu cyacu. Rero abarundi ni bareme ahubwo tuve hasi twese, ntagira umuntu asigara atakintu akoze gishobora gutuma abona umwimbo wiwe. Kubwiwe umukuru w'igihugu c'u Burundi arishimira ku ntambwe yateye muri ico gisata, maze agahanura umushikiranganji w'ubutare n'agataka gukurikiza amategeko. Rero uno munsi je kwara kubamenyesha yuko igikorwa nihaye uti wokuye amanota angana gute, jewe ndabona ko namenye narabishoboye, kuko mu minsi ijana ngafata ibikorwa byo kuja mu butare, ngafata n'ibikorwa narisanganywe bindi, bigashoboka ko dushobora gukora tugashika kuri uyu musaruro. Ni vyiza cyane, tukaba rero turemesha abarundi ntibaze barumviriza nk'umuntu azoyafashwe narya madayimoni, kuko aba madayimoni bazokwamaho kugira bace inkokora abarundi. Je ndabateye intege, Uburundi buratunze, kuko ufise umutahe ubutunzi. Umushikiranganje si umutegetsi, hariho amategeko. Itegeko urirenze ko urahanwa. Nayo ndabwire rero umuntu ngaha azokora ko bagira tobe muri iki gisata, amenye yuko azoba akoze rero hahandi ku mutima. Ni circonstance aggravante tuzomuhana twivuye inyuma dukurikije amategeko, ko amategeko ariho kandi arahari. Nuva ni ntovyi izo bikwitoba iterambere ry'igihugu. Nico gituma rero naho mwari kuri mubaza avuga ati je nitwaje itegeko rifise, nta muntu n'umwe yemerewe kurenga itegeko. Aha mbere urumva ni nkuko tugabishije abahora biyumvira cyane mubwira umushikiranganje iki gisata cy'ubutare kirabamwe igiturire cishi, uragaba abahinga bawe ntibazabagure. Mugabo natwebwe rega natwe nitugiye erega umukuru w'igihugu aguma kurikirana ubuzima bw'igihugu, na cyane cyane ikibazo cy'ubutunzi. Burya hariho ibintu bikomeye bine umukuru w'igihugu akurikirana. Ubwa mbere ikibazo cy'amahoro n'umutekano, ikibazo cy'ubutungane, ikibazo cy'imigenderanire n'ibindi bihugu, n'ikibazo rero kijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Ngira ngo murabibona iyo tuvuze ngo banki nkuru y'igihugu, muramaze kubona ko ari banki yigenga. Umukuru w'igihugu ijya yikurikirana ko kurikirana ubutunzi bw'igihugu. Muramaze kubona ko umukuru w'igihugu yitwa Kizigenza mu Ntwaza Ngabo. Muramaze kubona ko yitwa umucamanza Kizigenza.
muramaze kubona yuko umushikiranganje w'imigenderanire burya ni intumwa y'umukuru w'igihugu mu migenderanire n'ibindi bihugu. Ico gituma rero igisata c'ubutunzi aha niho twicaye, no kuvuga umukuru w'igihugu rero ntumvuye ngo ntazogikurikirana, nihari kuko n'ikibazo c'ubutunzi kandi noneho n'ibindi bijanye n'ubuzima bw'abenegihugu dusanzwe ari ivyo dukurikirana. Iyi minsi ijana bidukoze nawe nyene umushikiranganje aguma akurikirana, ahubwo ni ubutumwa rose. Nimwiyumvire nkamwe mu yindi minsi ijana twarakuyeho igisanze hamwe yoronka ibiri munsi y'ivyo twarose, azoba nyene yihaye amanota, kuko ico twomuhanura ni kumva yuko ubu aha hose aho tutari bwatangure kwimba dutegeza kuhimba. Ayo makoperative yarasanzwe ariko arimba, utazokora neza tuzomukuraho hanyuma duha abandi bimbe. Utazobona zari umwimbu ntidukeneye udusamaza, utariko arakora ibintu bishemeye tuzoheza mbere kumukuramo. Hanyuma ikindi hanura ubushikiranganje amategeko, twarabonye yuko mu gihe cahera bari barase gukurikiza amategeko, uburyo n'ubu nza mbona umuntu avuze ngo arafise uruhusha nimpandabe. Birazwi neza uko uruhusha rutangwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu, kandi bisigura iki? Bisigura ko kugira uronke urwo ruhusha ruca mu nama nshikiranganje bakabibona bakamenya amahera zo kwinjira mu gihugu. Urumva rero amategeko ategezwa gukurikizwa yose uko ari. Hariho abantu bwa mbere baravuga ngo n'abanyamahanga mugabe bitwinjizamo ngo leta kirazira kwimba ubutare. Mugabe ingingo y'indwi iratomoye neza ko leta ishobora kwimba ubutare iyo nyene ikoresha abantu, canke leta ishobora kwimba ubutare iciye kurindi shirahamwe, canke ishobora guha iyindi society iti wewe genda wimbe hajya. Mugabo ho hose tugabura umusaruro. Kare urazi bavanga amakori ngo ibi mugubu ni umusaruro tugabura dukoresheje muronga kunganya iganyaganya, umwe wese kuco yazanye gaca tumenya n'ingene bigenda. Ayo mategeko rero ubu aratomoye. Irindi tegeko ubushikiranganje no busaba ni ingingo y'amajana 258. Iyo ngingo yaha abantu bose bariko barimba ubutare bari bafise amasezerano ko bagaruka kugira ngo bagire ibiganiro kugira habayandi masezerano mashasha. Iminsi 90 rero yaraheze, bifata yuko uno munsi abafise amasezerano bonyene ajanye n'amategeko ariho ni y'amasosiyete abiri navuga. Abandi bose twapfuye kubireha ko ari abarundi tuti nimwe murimba kuko amahera azozi Burundi. Ico gituma tubiharura vyose. None rero ubu bose n'abanzi bavyumve ko atanumwe uruhusha bafise ari uko ari abarundi turiko twababwiye tuti nimwimbe ku izina ry'u Burundi tuzobahemba. Bavyumve neza, abatavyumva nabo nakazi kabo. Hanyuma ikindi no guhintege nuko ubushikiranganje bwo bandanya buhintege abantu bari muri ico gisata. Mbere burya nari nibagiye kubabwira n'ihinguriro rikora marble burya turarirembeje, turibaza yuko mu gihe gitoyi turibaza ko ivyo byose atakweze gusigaje ntaberetse yuko dutanguye ngaha mu Burundi natwe gushobora kwimbura amamarble. Naho nyene twatanguye ni yego n'ivyo si uruhinguriro runini cyane, mugabo n'ihinguriro naryo rizotuma najya marble. Mu Burundi dufise ubwoko 13. Bavuga ko ari igihugu ca mbere gica gifise ubwoko bwinshi bw'amamarble, dufise ubwoko 13. Aho rero tugomba naho nyene tuzeruze turaduza tugira ihinguriro rinini ku buryo ibihugu byose navyo bizoza kukurya tuja kugura iburaya mu Bushinwa nabaze baza kugurira iwacu amamarble. Aha rero nosaba ubushikiranganje gutera intege abantu bose bashaka uduhinguriro, amahinguriro ahingura ubutare kuja ko tubatera intege babikore kandi bashira habona amategeko. Nayo kuvyerekeye uko amahera azova mu butare azoshobora gusahiriza ikigega ca leta, umukuru w'igihugu yagize ati: mu bisanzwe amahera mva makungu si amahera agendera mu mifuko y'abantu. Amahera mva makungu ni itunga ry'igihugu rusange kijya bita reserve nationale. Amahera rero yaje yose mu bisanzwe abikwa mu mabanki, ibanki nkuru y'igihugu biyaze. Rero umwene gihugu iyo akeneye ikintu agurira hanze aca abwira ibanki yiwe ko akeneye ko bamuvunjira,
hajya rero icatwononeye kubera ata mahera mva makungu aba hataco dudashora ibintu kugira agira yakwiye umuntu arayabura. Rero ubu dutanguye murabona uwo muvuduko dutanguye kuko ndabona yuko ubu nko mu mezi atari nko mu kwezi murumva yuko dushobora kuzoronka vyinshi ku mwimbu ugiye kuduga ku buryo rero abene gihugu ayo mahera yose abaje mva makungu ashikira mu mabanki umwene gihugu wese yabugiye kwiga kwivuza kugura kantu gagurirwa hanze no kuvuga akoresha ayo mahera avunja amwe yarafise niyo aca ahindura. Aha rero mbere cembere naho nakaryo bajije ikibazo c'ingene batunganya ubutunzi bw'igihugu biciye mu mafaranga mva makungu bugeragenda basigurire yuko hajya mwumva ngo isoko yirabura. Isoko yirabura umva ko yirabura ntiyera. Mu bisanzwe amabiro de change ajejwe kwegeranya amahera yose ajya a liquide. Mu bisanzwe amahera mva makungu aba mahera iyagiye muri bijya ashobora kuba transferable. Iyo rero abantu bajya baza mu manama bazane noti zijana iki bajya bajejwe kuyegeranya nico gituma baronka ko akanyungu. Hanyuma bagaca bajana muri banki ibanki nkuru y'igihugu igaciya jana hanze agaca garuka rero yinjira mu butunzi bw'igihugu. Nico gituma abantu bose ngaba bafise amahera mva makungu bamenye ko kubera atazwi no gutoba itunga ry'igihugu bayajana muri banki acamenyekana hanyuma ibindi bihugu bigaca bigira icizere ku Burundi kuko bufise amahera. Mugo burasanga abantu bayayererana mu mipfuko bayafise mu mazi wabo ayo mahera nta kimwe ariko amarira igihugu ahubwo no kucica mu bijanye n'ubutunzi. Abo rero babigira cyo itwa muhora mubona hariho n'ibintu twabonye burya abantu bahimba nabe basigaye bakoresha amahera mu mashugwe. Twarabibonye abakoresha amadolari mu mashugwe hajya igihano ni kimwe ajya amahera yose aca mu kiyaha ca leta kuko ba wayahimvye yaba marundi yaba n'amadolari gagufyinisha n'amarundi burya n'itunga ry'igihugu. Amarundi wowe uyafise ajya sigwawe kuko agugwa amahera yaragugwa. Nico gituma amahera bamahera ariko arakora ugiye kuyabika mu gifu c'inkono uba wishe ubutunzi bw'igihugu. Nico gituma rero abarundi bakwiye kumenya ivyo bijanye n'amahera ivyo bijanye n'ubutunzi. Ikibazo c'ubwo bashora mu gihugu c'Ubushinwa umukuru w'igihugu agira ati ushobora twashoreye kure amahera nibaza ko mu minsi azobashitse kandi umunsi yashitse urumva abashitse nyene. Ubwo twashoye no munsi ntibuca buyazana nabwo nyene kuko mu bisanzwe ubutare bubanza gushikira nyene bwo mu ntoki imbere yuko arekura amahera mugabo buvaha abuzi mwahejeje gusinyiranira amasezerano. Muti kubera iki Ubushinwa twebwe ntituvuga ngo tuzoha isoko naka mu gihugu iki. Twebwe dufise umwimbu umuntu aguze udugurira neza niwe duha. Nico gitwa mwisiza uzosanga dufise ibisozi by'ubutare dufise nk'itoni nk'ibihumbi 100 vya coltan itoni ibihumbi 100 vya cassiterite. Umwana ashobora kuvuga ngo je nkeneye itoni 200 ubundi ati nkeneye itoni 500. Twebwe uzanye igiciro ciza niwe duhako. Rero uno munsi abakiriya dufise ni n'abashinwa bamaze kuvuga ati badushore ariko abahindi bari mu nzira nko kuri titane mbere bobo bagira baza bafashe n'ingere tugira umwimbo munini cyane kuko bamaze kubona ko turi kugahiye. Urumva rero abanyamerika bari mu nzira kuri tererare bari mu nzira kuri nikele novuga abanyamerika twebwe uwo tubonye aza kutugurira akatugurira neza niwe dushobora kwemera. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yishuye ku kibazo kijanye nuko leta yoshobora kuronka indishi y'akababaro ishobora kuriha isosiyete Rainbow ishirahamwe ryacukura ubutare muri komine Mutambu aho yerekana ko atakintu na kimwe batwaye iryo shirahamwe uretse ko Uburundi bwasubiye ku itunga ryabwo ahubwo mbere bagisaba iryo shirahamwe kuriha leta ku matoni batwaye. Amasosiyete twahagaritse cyane tuvuga Rainbow Mining. Reka ndenya kajyo kuvuga iyo societe kugira ngo abarundi imenye naho boburana jena naronde nico boburana icarico narakiyobewe kuko narabonye yuko namasezerano ubona neza ko yarimwo
uburiganya gute. Rainbow Mining International yitwa Rainbow International Resources. Iyo yaraje ivuga yuko ishaka kuja mu mugambi wo kwimba ubutare. Baca bumvikana na leta y'u Burundi kugiranira amasezerano. Ayo masezerano yarayo kugira Société Mixte d'Exploitation Minière. Novuga baca bagira ishirahamwe ririmo leta n'iryo rindi shirahamwe ryo hanze. Bakagira rero ishirahamwe rimwe rizokwimba ubutare. Mu masezerano rero bavuga bati iryo shirahamwe turishinze ucushiraho n'inzego shingwa ntwaro zaryo. Hanyuma leta y'u Burundi yategerezwa guca ironkamwo ibice 10% mu mutahe wibanze capitale sociale. Hanyuma iyo Rainbow International Resources yategerezwa gucija kuzana amahera iyo societe ishinzwe izokoresha mu kwimba ubutare. Ayo mahera gacaba ayiyo societe bwego. Hanyuma rero ayo masezerano asinywe ya societe yashinzwe ya societe yo hanze ikindi yacitanga yari ifise uruhusha kuko niyo yavuga ko yagize recherche kuri tererare yacifata rujya ruhusha ikaruha ya societe ishinzwe shasha. Rero ishinzwe uwo mutahe wibanze ntibigeze bawuzana. Urumva nibo bategeza kuwuzana ntibazanye. Ayo mahera gukoresha kugira bibubwo butare ntibigeze bayazana. Iyo societe nta na hamwe twarabuze ahantu leta y'u Burundi bagiye hamwe boba baragize procès verbal yo gushinga inzego z'iyo societe. Ahubwo ya societe bashinze ico tubona yaciye ibigikingirizo yaciye mu mutaka wo gukinga kugira ya societe yo hanze yimbira ubutare. Nikirikora rero ikirimba atariyo yari kwimba kuko ntiwovuga ngo Rainbow Mining Burundi ngo yari ivyo butari tagira amahera. None yari kwimba gute ntifise umutahe ntigira n'amahera yo kwimba none yivye gute? Zerekana ko hari hundi muntu yaciye ku ruhande arimba. Baci bashora itoni zishika 2,000 ngo zirarenga. Ntari faranga rimwe bazanye muri iki gihugu. Ntari faranga gihinde mu gihugu. Kandi wumva hari kwimba societe na leta irimo bagabura umwimbu. Rero uno munsi je navuze ntiburanye yoburana ngo ya societe ntitwayishinze Rainbow Mining Burundi yoburana ngo mwaranyivye twayivye iki. Twe twasiganye itunga ryacu ubu turiko tubasaba kuzana amahera bakuye muri izo toni 2,000. Kandi twavuze yuko nta mwumvikano wundi ushoboka batabaje kuduha amahera yavuye muri izo toni 2,000 zashotse. Ico gituma rero twavuze uti ntimusubira gukora mutayazanye. Hanyuma bayazanye rero bazoberekanye umutima mwiza. Duce rero tugira amasezerano y'ukuri yo kwimbana kuvuga yuko ya societe Rainbow Mining Burundi ijya societe dutatuye ubushobozi nukuva barazana ya mahera bakayiha umutahe tugashiramwe inzego. Hanyuma iyo societe rero ni ikigiranira amasezerano na leta y'u Burundi ingene bazogabura umwimbu nayo. Hanyuma igice uruntuzeye igice gitwawe niyo societe nico abashize imitahe muri iyo societe baca bagabo. Rero umuntu avuze kuburana sinzi ngira ngo nkamwebwe mukunda gusoma ibinyamakuru ngo tubwira muti obuje mukuburana avuga mwaranyivye mwarambujije kwimba kandi mubasore yari kwimba. Rainbow Mining Burundi naho ndarondera n'uwiserukira ntawe mbona. None umunsi turarondera uti rero turondere twe tuza abo twagiranye amasezerano. Urumva uvuze ngo na matati azora matati yishigwa mu ngiro y'ayo masezerano. Aho naho niyumvira yuko ari bindi. Ariko nagira nkubwire hariho nabandi bari bafise amakontra na leta muri ico gihe kuri ayo mategeko ya kera. Hariho abamaze kuza kumbwira ibibazo bati mbega none muza murahindagura musubira. Hariho ingene yitegeko rishasha rije. Niko bimeze amategeko yamahinduka mu gihugu niko bimeza jana nibihe. Mugabe yitegeko rihindutse hariho ingene muva mu itegeko rya kera mwinjira muri rishasha. Nico bavuga bati ntuzere disposition transitoire. Mbega wowe ni waba wari ufise amasezerano na leta. Leta yashaka kuraba mbega amahera wari washizemwo wari waramaze
kuyunguka kuyaronka, dusanze harayo yarasigaye utari bwunguke, duca dufata tuti warubura ngahe, tuba tubibona rero ko ari ibintu bisomeka, tugaca tumera tuti wewe kugira wisubize warusigaje amahera ya, reka rero tuyashire muri kontra nshasha iri ku mategeko mashasha. Nta kintu kigoye kirimwo, amasezerano yarahari kuri iri tegeko, haje iri tegeko hari ingene muva mu vya kera muja muri ishasha. Rero nta kuvuga ngo kuburana ngo ugira iki, ahubwo nico gituma handitse iyo ngingo y'amajana 258 ivuga ngo bagaruke gusubira kugira ibiganiro byo kushika ku masezerano ajanye n'itegeko rishasha. Nabo nyene rero nabo bafise umutima mwiza bakatuzanira ayo mahera yavuye muri izo tone bashatse bakavuga bati turashaka kubandanya, cyatubaye tuti rero ngo twumvikane ingena amasezerano agenda akurikije itegeko rishasha. Murumva ntaco bavuga ngo twarabariri bazanye iki, ntaco bazanye ngo tubarire, none batwishuza iki? Umukuru w'igihugu akaba yasozereye ico kiganiro yizeza abarundi ko imbere ari heza, ahubwo bakura amaboko mu mpuzu bakore.